Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuyariko aravugwa mu bisata bitandukanye ariko cane akaza kuza kuba ari amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi igenekerezo ya 2026 Kigarama uyu mwaka w'2023 nibwo umuryango w'umukuru w'igihugu uza gutangura igikorane cyo gushimira Imana ku vyiza wakorewe muri uyu mwaka w'2023. Abategetsi bose baritezwe muri ico gikorane, abategetsi kuva ku mukuru w'igihugu nyene gikorane, umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje bose batandukanye, abakuru b'ibiro bikuru vy'igisirikare, abapolisi bakomeye nga mu gihugu c'u Burundi, abo mu nzego nkuru ziperereza, ababura amatari ndetse n'izindi ndongozi zose bose baritezwe mu cankuzo. Bamwe baratangishijwe amafaranga ku nguvu yo guterera igikorane. Abanyagihugu bataba ku mugwa mukuru w'intara nabo basabwa kuzokwitaba n'imiburiburi inshuro zibiri kino gikorane. Ni mu gihe abava mu makomine ya kure nka Mishiya bavuga ko bizotwara 30 y'itike ku munsi badashizemwo nayo gupfungura. Tubibutse ko kandi iki ari igikorane kigiye kuba ku miliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi. Ari igikorane kizohera ku igenekerezo ya 30 Kigarama uyu mwaka, ari navyo tuza kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Mu yandi makuru kandi katubwire ko mu Gatumba aribwo hatangujwe gushingurana iteka abahitanywe n'igitero c'abitwaje ibigwanisho. Kuri uyu wa kabiri n'ubundi igenekerezo ya 2026 Kigarama mu mwaka w'2023 ariko haraba umugirwa wo gushingurana iteka abantu 200 baguye mu gitero cakozwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho buca ari ku igenekerezo ya 2023 Kigarama ku musozi Vugizo, zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Ubu rero hakaba hariko haba inkuka ya misa kuri paruwasi Gatumba yo gusabira abahitanwe n'ico gitero, aho abantu batari bake bitavye ivyo bikorwa bikaba vyanatangujwe n'umugirwa wo gusezera. Ibirori kandi bikaba biriko biraba bitewe iteka n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itembere usanga n'umutekano Marite NITERETSE ngaho mu Gatumba. Tukaba natwe duhojeje imiryango yabuze ababo ibaburiye muri ico gitero cabaye mu Gatumba, igitero cigambwe n'umugwi witwaje ibigwanisho ukorera mu gihugu ca Republika ya Ntwaro rusange ya Kongo utavuga kumwe na leta y'u Burundi. Tubutse ko kandi ibi vyari mu itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima avuga ko ico gitero cabaye mu masaha yo mwijoro isaha 2:40 aho abantu bitwaje ibigwanisho bateye segiteri ya Vugizo mu Gatumba ku rubero rw'u Burundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Aya n'ayandi yose rero ntuze gucikanwa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, umuryango w'umukuru w'igihugu uratangura uno munsi gikorane cyo gushimira Imana ku vyiza wakorewe muri uyu mwaka w'2023. Abategetsi bose baritezwe, abategetsi mu bisata vyose bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Harava ku bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, hajeho abakozi bo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere ndetse n'umushikiranganje wa mbere bakomeze gutyo nyene mu biro vy'ubushikiranganje butandukanye. Haraza kuzaho kandi babura amatari, abakozi b'igisagara, indongozi zo mu gisagara ca Bujumbura, abo mu gisata c'umutekano, abo mu rwego rw'iperereza, ababura amatari, abastaneri ndetse n'abandi gushika ku mwene gihugu muto. Bamwe ngo baratangishwe ku nguvu amafaranga yo gutegura igikorane. Abanyagihugu bataba ku mugwa mukuru w'intara nabo bakaba basabwa kuzokwitaba n'imiburiburi inshuro zibiri kino gikorane.
Mu vyiza uyu muryango waronse uyu mwaka kandi nk'uko tubabwira harimwo miliyoni 300 igihugu kiriha kugira ngo uyu muryango ushimire Imana. Ni mu gihe kandi igihugu gisubira kikariha urugendo rw'uyu muryango, imyambaro y'umuryango, ibifungurwa vy'uyu muryango n'ibindi vyose vyoshika uyu muryango ugakenera mu gihe uzoba uriko urashimira Imana ivyiza wakorewe n'Imana. Ivyo kandi ntibibuza ko ngo n'abene gihugu baremerejwe. Kuri uno munsi kandi ni mu gihe bamwe bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu vyo yoba ariko arakora kuri ubu muri iki gikorane cyo gushimira Imana yotanga imbabazi ku bapfunzwe bapfungiwe ubusa. Tubibutse ko Jerome Niyonkuru we nyene nawe yari mu bahora bubahuka kubwira ijambo ry'ukuri abaja muri ivyo bikorane, akaba ariwe kandi yubahutse kuvuga amajambo akwiriye kuvugwa mu Burundi, bamwe bakamwita umusazi. Baramupfunze kugira ngo bumve amahoro mu mitima maze bakore ibikorane ngo vyo gushima, atajwe ryibutsa ngo ni waje gutanga ishikanwa ugeze imbere y'uruhimbi ukibuka ikibazo ufitaniye na mwene wanyu, warasiga ishikanwa imbere y'uruhimbi banzuje kumvikana na mwene wanyu. Umukuru w'igihugu muri iri sengesho hagiye gukora kuri uyu munsi, benshi bakamusaba ko yotanga ikigongo canke se agatanga itegeko ryo kurekura abo bose bapfungiwe ubusa, kuko hari inzirakarengane yo bapfungiwe ivya politike ndetse n'abapfunzwe kuko batumvikana n'abakomeye. Tubibutse ko ari interano zagiye ziratangwa n'abafise amabanga bajejwe, aho mu cankuzo abakozi ba leta nabo bagiye barakwa amafaranga. Akarorero k'amafaranga yasabwa tuyotse ko mu gisata c'indero DPE yasabwe 50,000 ndetse agasabwa 30,000, mu gihe umuyobozi w'ishure rifise uburaro nawe yagiye aratanga 30,000 vy'amafaranga y'amarundi. Umuyobozi w'irindi shure ryose nawe agatanga 10,000, umwigisha afise diplome ya licence agatanga 3,000, umwigisha wundi wese agatanga 2,000, mu gihe umunyezamu yatanga amafaranga 1,000. Nako kandi muri Regide Soho witwara yasabwe 30,000, abakozi bagatanga 10,000, umunyezamu agatanga 10,000. Muri Oberiho muri wese akaba yaratanga 30,000 vy'amafaranga y'amarundi. Ikiro ni igikorane kiza gutangura kuri uno munsi kikazorangira ku igenekerezo ya 30 Kigarama uyu mwaka. Nako kandi ico gikorane twabwiye ko kiza kuza kwitabwa n'abategetsi bakomeye cyane, yoba abari muri politike y'igihugu ndetse n'abari muri politike y'umugambwe CNDD FDD. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'umugabane wa Afrika, aho biriko biravuga ko igitero c'indege ca Israel cahitanye intwazangabo ya Irani muri Syria. Intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru ya Irani yishwe mu gitero c'indege c'irwego ko cakozwe na Israel muri Syria, nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru vya Irani. Siedelazi Musavi yari umuhanuzi mu gisirikare w'ubuhinga bwinshi mu ishami rya gisirikare rya Kisilamu rya Irani, Islamic Revolutionary Guards Corps, nk'uko vyandikwa n'itorokanizo ry'amakuru muri Irani. Rivuga ko yishwe mu gitero c'indege mu karere kazwi nka Sayida Zenab kari mu manuko bushira ubuseruko bwa Damasco. Israeli imaze imyaka itari mike ikora ibitero vy'indege muri Syria ku bibanza ivuga ko bifitaniye isano na Irani. Ibitero bikaba vyarongereje umurindi kuva muri ano mezi aheze inyuma y'igitero ca Hamas kuri Israel ku igenekerezo y'indwi igitugutu uyu mwaka. Ingabo za Irani ziri muri Syria kuva mu misi ya mbere y'intambara yo hagati muri Syria, aho zifashe intwaro ya Perezida Bashar al-Assad mu ntambara yiwe n'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bwiwe. Musavi azwi ko ari icegera c'uwahoze arongoye iri ishirahamwe twababwiye ari ryo Islamic Revolution Guards Corps. Uyu kandi Qasem Soleimani nawe akaba yaragandaguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2020, akaba yari umwe mu bategetsi bo hejuru cyane ba Islamic Revolutionary Guards Corps bakorera muri Syria, nk'uko
Tasnim ibivuga kandi yafashe ngo mu guhuza umubano hagati ya Irani na Syria. Ishami rya gisirikare rya Kisilamu rya Irani rikaba rivuga ko Israel izokwishura ikicaha. Mu igisirikare cya Israel naco kirashikiriza gushika ubu nandi kidakunze kuvuga ku bijanye n'ibitero gikora hanze y'imbibe z'igihugu. Ni mu gihe mu ntango zo ku kwezi Irani yari yagirije Israel ko yishe ingabo zibiri zo muri iri shami rya gisirikare rya Kisilamu muri Syria. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya, tubibutse ko ivyo twagarutse ko muri ano makuru twagarutse ku gikorane kigiye kuba c'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe. Ni igikorane gitegurwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu gushimira ivyiza Imana iba yarabagejeje ko muri uwo mwaka. Ni igikorane rero kiza kwitabwa n'indongozi zose mu gihugu kuva kwakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no gushika ku munyagihugu mutoyi. Twabwiye kandi ivyuko ba bantu bahitanwe n'igitero cakozwe mu Gatumba ahari urubibe ruhana igihugu ahari urubero rw'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bagiye gushinguranwa iteka, aho vyanitabwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Marite Niteretse. Nandi yose turacyari ko tuyarondera, ntuze gucikanwa ufite subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire.